Iyi ni BBC Gahuza Miryango ivugira i Nairobi kuri metero 19:31 ku mirongo ya FM mu biyaga bigari no kuri interinete kuri bbcgahuza.com. Ni saa moya n'igice z'ijoro i Nairobi, ni saa 12 n'igice z'umugoroba mu Burundi no mu Rwanda. Muri kumwe na Latifa Mutesi. Ibihe byiza bakunze BBC Gahuza Miryango, mbaye ikaze mu makuru yo kuri uyu wa mbere tariki ya 16 kwezi kwa kabiri uyu mwaka 2026. Ingingo z'ingenzi amakuru yacagiye kwibandaho kuri uyu mugoroba. Mu gihe Burundi bwatangiye kuyobora umuryango wa Afrika, Perezida avuga ko buzakora ibishoboka ngo amahoro agaruke mu bihugu birimo intambara. Ese buzabishobora? Uburundi burafise akarorero bwotanga kuko ni igihugu cyaciye mu magume atagira uko avugwa, ariko twese twarabonye ingene twarondeye amahoro. Naho Ubushinwa bwavanye imisoro ku bicuruzwa biva mu bihugu 53 bya Afrika uretse kimwe. Ese ibi byaba hari amahirwe ndetse n'iterambere kuri ibi bihugu? Buri karere muri Afrika gafite icyo kakohereza mu Bushinwa ku buryo bizaha amahirwe ubukungu bwa Afrika, noneho ibihugu bikabona n'amadevize kuko amadevize ava mu Bushinwa hari byinshi yafasha Afrika gutera imbere. Mu yandi makuru, mu mikino kapiteni w'Ubwongereza Harry Kane niwe mwongereza wa mbere wamaze kwibikaho ibitego 500. Ni mu gihe ikipe ya Al Hilal Omdurman nayo yabonye itike ya kimwe cya kane cya Champions League. Ayo n'ayandi makuru menshi twabateguriye ntabacike. Gendi Yves Bucyana. Aya makuru ahagarariwe na Gildas Yuhundimundo. Chansar, mbere yo gutangira amakuru ku buryo burambuye nayo hagezweho hirya no hino. Indonesia yatangaje ko iriko yitegurira kurungika abasirikari 1000 muri Gaza mu ntango z'ukwezi kwa kane kugira zije mu ngabo mpuzamakungu zitegekanywa kuzocungera amahoro. Umuvugizi w'igisirikare yavuze ko ico gitigiri kizokwiyongera kigashika ku 8,000 mu kwezi kwa gatandatu. Yavuze ko Indonesia nk'igihugu gifise abayisilamu benshi kuruta ibindi kw'isi ikwiye gufasha mu gutsimbataza amahoro muri Gaza. Ariko Indonesia yavuze kandi ko itazokugururira imigenderanire ya diplomasi ku mugaragaro na Israel canke ngo yemere yimugwa ku nguvu y'abanyapalestina. Abategetsi babandanije bavuga ko uku kurungika abasirikare kuzobanza kwemezwa n'umukuru w'igihugu. Hari uguhungabana kw'ibikorwa ku kibuga c'indege hirya no hino muri Kenya nyuma yuko abakozi bakora mu vy'indege batangarije ko bagabanije akazi kubera amatata ashingiye ku mishahara yabo. Ikibuga c'indege gikuru kiri Nairobi cagize ingaruka zikomeye aho indege zacerewe amasaha menshi mbere yo guhaguruka canke kugwa. Abategetsi b'igigo kijejwe ivy'indege muri Kenya bavuga ko bariko baragariranira n'amashirahamwe y'abakozi nyuma yuko sentare iburije ihagarikwa ry'akazi ryari ritegekanijwe mu ndwi iheze. Ni inkuru ya Richard Kagoye mumva mu ijwi rya Gisele Begwa. Indege zihaguruka ku kibuga mpuzamahanga cy'indege cya Jomo Kenyatta, kimwe mu bibuga by'indege bihuze cyane muri Afrika, zatindijwe kugera ku masaha 4. Bamwe mu bagenzi bavuga ko bamaze igihe kinini bicaye mu ndege mu gihe abapilote bategereje uburenganzira bwo guhaguruka butangwa n'abagenzura urujya n'uruza rw'indege mu kirere. Imbere mu nyubako y'ikibuga yakirirwamo abagenzi, abantu bari benshi mu mirongo miremire mu gihe abandi bicaye hasi bategerezanyije impungenge amakuru mashya ku ngendo zabo. Sosiyete y'indege ya Kenya Airways ari nayo ikoresha cyane iki kibuga yasabye abagenzi kwitegura impinduka ku ngengabihe zirimo no gutinda kw'indege. Ikigo gishinzwe iby'indege za gisivili muri Kenya kivuga ko ibikorwa ku kibuga cy'indege bizakomeza kandi hashyizweho ingamba zo kwemeza umutekano. Ibihugu vy'Abarabu vyagirije Israel kwirikirarenga ku mategeko mpuzamakungu inyuma yuko imenyesheje umugambi wayo wo kwandikisha ibice bimwe by'akarere ka Cisjordan igenzura nk'itunga rya leta ya Israel. Abanyapalestina bavuga ko ivyo bizotuma haba kwiyomeka ako karere mu gihe bashaka ko kaba igice cy'igihugu cabo cigenga. Ni inkuru y'umumenyesha makuru Yorande Kner mumva mu ijwi rya Jivantine Muragije Maria. Iki cyemezo gishya cya guverinoma ya Isiraheli kizemerera ubutaka bunini bwo muri West Bank kwandikwa ku mugaragaro ku nshuro ya mbere kuva Isiraheli yigarurira ku gace ka Yorodaniya mu ntambara yo mu 1967 ikanahafata nk'ahantu hayo. Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Isiraheli iri kurengera iki cyemezo ivuga ko ari igikorwa cy'ubuyobozi kizafasha gushyiraho gahunda n'itegeko, ariko abaminisitiri ba Isiraheli bo bagaragaje neza ko intego yabo ari ugukomeza gushimangira ububasha bwa Isiraheli
kuri ubwo butaka. Ubuyobozi bwa Palestina bwo bwasabye ko amahanga yagira icyo akora kugira ngo bahagarike ibyo bwise intangiriro nyakuri y'igikorwa cyo kwigarurira burundu ubutaka no gusenya ishingiro ry'ishingwa bya leta ya Palestina. Peace Now ni itsinda rya Isiraheli rirwanya iyubakwa ry'imiturire mishya ryavuze ko iki cyemezo cya Isiraheli ari ukwambura ku rugero runini ubutaka bw'abanyapalestina. Iki cyemezo cyamaganywe na Misiri, Qatar ndetse na Yordania. Ishirahamwe riharanira agateka kazina muntu ryatangaje ko abantu bashika 28 bishwe n'igitero c'indege zitajamwe abadereva drone mu ntara ya Kordofan muri Sudani ya ruguru. Iryo shirahamwe ryigenga ryitwa Emergency Royal rivuga ko izo drone zateye isoko iri muri Al Safia mu gisagara ca Sodar, ahantu hari mu maboko y'umugwi witwara gisirikare Rapid Support Force umaze hafi imyaka 3 gwana n'igisirikare ca leta. Iryo shirahamwe rikurikirana guca kubiri n'amategeko mu ntambara rivuga ko abantu benshi bakomeretse muri ico gitero cabaye ku munsi wa Mungu. Latifa. Urakoze Chancellor. Ayo makuru yatangiye ku buryo burambuye. Umukuru w'u Burundi Evariste Ndayishimiye avuga ko agiye gukora ibishoboka byose kugira ngo amahoro hagaruke mu bihugu biri mu ntambara no guhosha amakimbirane ari hirya no hino muri Afrika. Ibi yabitangaje hatashya avuye i Addis Abeba habereye inama y'ishyirahamwe ry'ibihugu rya Afrika yemeje ko Burundi buzayobora uwo muryango mu gihe cy'umwaka umwe. N'ubwa mbere Burundi buhabwa izo nshingano kuva mu uyu muryango washingwa mu mwaka wa 1963 bibaye kandi mu gihe mu bice bitandukanye bya Afrika humvikana intambara n'amakimbirane by'umwihariko mu gihugu cy'igituranyi cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. President Ndayishimiye yemeye ko inshingano hawe zitoroshye ariko ashimangira ko u Burundi bufite ubunararibonye bwafasha ibindi bihugu. Rero amabanga dutorewe okubandwa ntikugoye nko kurigumya. Ayo mabanga rero dutorewe turazi yuko ari amabanga atoroshe, kuko Burundi bugiye kuba ari bwo butwara ibendera rya Afrika mu makungu. Uburundi kandi nibwo bugiye kuba umuhivu ufatanya ivyo bihugu bigize umuryango ubumwe bwa Afrika. Twaragize ubumwe bwa Afrika, iryo shirahamwe twifuza yuko koko riba ishirahamwe rigizwe n'ibihugu bifise ubumwe, bifise amahoro, bifise umutekano. Hari abavuga bati none ubwo Uburundi buzobishobora. Uburundi burafise akarorero bwotanga, kuko ni igihugu cyaciye mu magume atagira uko avugwa. Ariko twese twarabonye ingene twarondeye amahoro, turicara hamwe, turabona ko ataho tuzoshirana, turasubiza hamwe, turakorera hamwe, none uno munsi tugezaho tubona ko umwasi dufise ari ubukene gusa. Kubona rero abarundi baragiye hamwe n'ibintu vyiza dufise dushobora natwe guha kw'abandi. Rero twebwe abarundi turafise ibyo tuzogemurira kw'abandi, tubereka ingene uva mu ntambara ukaja no mu mahoro. Turizeye rero Imana mushobora byose idufashije tuzoshobora natwe kugira ico duterereye kugira ngo habe amahoro n'impore muri ibihugu bya Afrika. Dukomeje n'aya makuru, Ubushinwa bwavanyeho imisoro ku bicuruzwa biva mu bihugu 53 bya Afrika uretse Eswatini. Ni nyuma yaho Ubushinwa bwari busanzwe bwarakweho imisoro ku bicuruzwa biva mu bihugu 33 bya Afrika. Guhera tariki ya mbere ukwezi kwa gatanu ibizatangira gushyirwa mu bikorwa kuri ibyo bihugu uretse igihugu kimwe cya Eswatini kuko cyo gifitanye umubano wemewe na Taiwan. Ibihugu byinshi bya Afrika byarushijeho gufata Ubushinwa nk'umufatanyabikorwa ukomeye mu bucuruzi kuva umwaka ushize ubwo Perezida Donald Trump muri Amerika bwongeraga imisoro ku bicuruzwa by'ibindi bihugu bijyayo. Mu kanya gashize navuganye na Teddy Kaberuka, umusesenguzi mu by'ubukungu, ntangira mubaza iki ngingo isobanuye ku bihugu bya Afrika. Navuga na amahirwe ku bihugu bya Afrika kubera ko ibihugu bya Afrika bigize amahirwe yo kohereza ibicuruzwa byabyo ku isoko rinini cyane. Buri karere muri Afrika gafite icyo kakohereza mu Bushinwa ku buryo bizaha amahirwe ubukungu bwa Afrika, noneho ibihugu bikabona n'amadevize kuko amadevize ava mu Bushinwa hari byinshi yafasha Afrika gutera imbere. Nk'ibicuruzwa biva muri Afrika byinjira mu Bushinwa bingana nka gute? Urebye imibare urabona ko ubucuruzi bwa hagati ya Afrika
n'indi migabane. Ngo Ubushinwa buza mbere ko bugera hafi kuri 58% y'ibyoherezwa hanze ku mugabane wa Afurika, noneho ibitumizwa mu Bushinwa byo birenze uwo mubare. ikintu gitangaje ni uburyo bakuyemo igihugu cya Eswatini. Ese ni ukubera iki iyo yavuye muri iyo gahunda? Urumva izi ngamba cyangwa se imyanzuro ifatwa n'ibihugu cyane cyane bijyanye n'ubucuruzi usanga bishingiye cyane ku mibanire y'ibihugu, icyo twita diplomatic relations. Yego. Cyane ko burya Ubushinwa bugira ikintu bita one China policy. Navuga ni policy ituma ibyemezo byose Ubushinwa bufata bifatira hamwe, ariko nko Eswatini ifite umwihariko kuko ifitanye navuga utubazo twa politike n'Ubushinwa, kuko Eswatini ni kimwe mu bihugu byemera Taiwan, bifite na ambasade muri Taiwan, byemera ko Taiwan cyaba igihugu cyigenga, kandi Ubushinwa butemera ko Taiwan igobotora Ubushinwa. Urumva rero igihugu cyemeye ko Taiwan iba igihugu kwacyo ntago cyumvikana n'Abashinwa. Ikindi kintu n'undi muntu wese ashobora kuba yakwibaza ese kuki ingingo Ubushinwa buyifashe mu gihe leta ya Donald Trump yongeyeho imisoro ku bihugu bya Afurika ikanahagarika aguha gahunda yafashaga bimwe mu bihugu bya Afurika kohereza ibicuruzwa muri Amerika nta misoro byishyuwe. Si ibi byaba bifitanye isano? Urumva muri iki gihe navuga hari ibihugu bitandukanye birahangana ku isoko kugira ngo birebe ukuntu byazamura ubukungu, kuko urebye na Donald Trump kuva atangiye afashe ubutegetsi kuri manda ya kabiri, ikintu kijyanye no kuzamura imisoro no guhitamo ibihe bihugu imanurira ibihe bicuruzwa, ni uburyo navuga Amerika yahisemo yo kuvuga ngo ikontorore isi, ikontorore uburyo bw'ubucuruzi mpuzamahanga. Nanavuga ko bitanubahirije amasezerano mpuzamahanga y'ubucuruzi, ariko icyo Ubushinwa navuga bwakoze cyangwa bukoze nk'umwanzuro, ni uburyo bwiza bwo kugirana imibanire myiza n'ibihugu bya Afurika, kuko uko wongera umubare w'ibihugu byohereza ibintu mu Bushinwa bitishyuye imisoro y'ibyinjira, ni nako wongera amahirwe y'ibicuruzwa bitandukanye, cyane cyane noneho na bya bicuruzwa twita strategic commodities. Urugero turabizi intambara iriho ubu ngubu. Gato mutarakomeza Teddy, nk'umuturage uri buze kutwumva, ndumva mwagerageza nko kumusobanurira strategic. Hari ibicuruzwa navuga ku bukungu bw'isi ibihugu byose biriho birwanira, na Amerika ni nayo politiki urebye muri iyi myaka ibiri ishize Amerika ishyize imbere kuvuga ngo ni hehe twakura amabuye y'agaciro navuga afasha ibihugu gutera imbere cyane muri tekinoloji no gukora ibikoresho navuga by'ikoranabuhanga. Byamaze kugaragara ko umutungo kamere mwinshi uturuka muri Afurika. Ntekereza ko Ubushinwa bwo bwari bwarabibonye mbere butwara uwo mutungo kamere, butwara buhoro buhoro, noneho ibindi bihugu byatangiye gukanguka. Kuba rero Ubushinwa bubonye n'abandi batangiye kubiza, murumva bwatangiye gushyira amayeri yo kuvuga ngo okay, dufatanye n'ibihugu bya Afurika, ducuruzanye nabo, uzaza wese azaza twaramaze navuga kwigarurira ubucuruzi bwo muri Afurika, bitume Ubushinwa bukomeza gutera imbere. Uwo yari Teddy Kaberuka, umusesenguzi mu by'ubukungu, wasobanuraga icyo iyi ngingo ivuga ko Ubushinwa bwavanye imisoro ku bicuruzwa biva mu bihugu 53 bya Afurika isobanuye. BBC gahuza miryango kuri Sanganiro mu Burundi ni kuri FM 89.7. Dukomeje n'aya makuru, bazongerera Rosine wabyaye akiri muto avuga ko ubuzima bubi yaciyemo bwatumye yumva afite ishyaka bikamutera ishyaka ryo gufasha abana bakiri bato b'abakobwa igihe icyo ari cyo cyose, bakirinda icyo ari cyo cyose cyatuma birinda guterwa inda z'imburagihe. Kuri ubu ari mu bukangurambaga yakoze yifashishije urugendo rw'ibirometero 160. Mugenzi wacu Anne Marie niwe mwiza yaganiriye n'amazi atangira amubaza icyo ubu bukangurambaga bugamije n'impamvu yatumye ava i Kigali akerekeza Nyagatare n'amaguru. Twihaye intego yo usanga umwana w'umukobwa mutoya hagati y'imyaka 12 na 18 tukamugurira igikoresho cyo kwifashisha mu gihe cyo mu mihango cyo twita Cortex, tunabaganirize ubuzima bw'imyororokere, imihindagurikire y'ubuzima bwabo, babimenye kugira ngo atazaba nka wa mwana wakubitanye n'uriya akamushuka kubera ko yabuze uko ajya ku ishuri, akaba yamugurira Cortex, akaba yamushora mu bintu bitandukanye, akaba yanamusambanya
akamutera iyo nda cyangwa akamutera n'ibindi bibazo, akamutera n'uburwayi. Ubwo rero ni kampeni yari igamije ibyo byose, ubukangurambaga ku bana b'abakobwa baterwa inda bakiri bato no gukusanya inkunga yo gufasha abana batishoboye bari mu gihe cy'imihango. Hari umwihariko ufite ukujyana kuri abo bana b'abakobwa? Kuki wahisemo abana b'abakobwa? Iyo initiative yita ku bana b'abakobwa ni initiative natangiye 2018 kubera nzi ubuzima abana b'abakobwa babyara bakiri bato, babyara batabiteganyije, ingorane bahura nazo. Kuko nanjye nabyaye mfite imyaka, ngiye kuzuza imyaka 20, nari mutoya kandi mbyara ntabiteguye, mbyara nkiri mu nshingano zo mu rugo, ndeba ubuzima bukomeye, kuba narahagaritse nanjye opportunity nyinshi nk'umwana muto nari mfite. Ndavuga ese niki nafasha umwana w'umukobwa? Ese nagira icyo mbwira umwana w'umukobwa? Nagira inama ngira umwana w'umukobwa kugira ngo nawe yirinde ntazisange nkaho nisanze. Mwari mwarakoze se wenda nko kubarura muti dukeneye gufasha abana bangana gutya, dukeneye inkunga ingana itya, ubukangurambaga bwanyu bugamije kugera ku bantu bangana bati? N'abana 2,000 baturutse mu mashuri. Abo bana rero kuri icyo kigo cy'ishuri aho niho tuzajya tuhujwe nabo n'ubuyobozi bwabo bwaturangira iryo shuri. Tugendeye kuri research yabayeho umwaka ushize, y'uturere turi hejuru mu mubare w'abangavu baterwa inda bakiri bato. Rero utwo turere turahari, tuzi ko ari Gatsibo, Nyagatare, Kayonza, Bugesera, Iburasirazuba. Niyo mpamvu n'uru rugendo rwabereye Iburasirazuba. Wowe kubera iki wahisemo gukora ubukangurambaga bwawe ariko wifashishije urugendo rw'ibirometero 160? Ngewe nkunda siporo, ariko siporo cyane nkunda niyo kugenda n'amaguru. Rero nibwo buryo bwanjye bwanyoroheye kugira ngo nkore iyi awareness nyujije muri siporo nkunda kandi ivuge igira ikimarira n'abantu nanjye ubwanjye, ariko kandi ubufasha buraboneka tunyuze muri siporo. So nakoresheje igikoresho cya siporo kugira ngo ngere ku bantu. Hanyuma intego yawe yagezweho? Ntabwo target yacu iragerwaho, ariko kuko campaign igikomeje izarangirana no kwa kabiri, kuri haracyari icyizere ko yazagerwaho iyo target y'abana 2,000, ariko ntabwo ubu ngubu turayigeraho, ariko icyizere kirahari. Ubwo ubara 2,000 ubaze kuri Cotex imwe ku mwana, ubara 2,000 ubaze ku mafaranga wakira, cyangwa bigenda gute? 2,000 ni kits 2,000. Tuzatanga pads zino zifurwa, umwana bashobora kwimarana imyaka 2. Rero iyo pad imwe cyangwa kit imwe igura 6,000 ibirimo Cotex enye imbere. Urumva umwana aragakoresha akakamesa akakanika n'ikindi gihe kugeza imyaka 2 irangiye. Kamwe rero agakiti kamwe kagura 6,000 karimo za Cotex enye. Urumva ni kits 2,000 n'abakobwa 2,000 ko buri mwana azahabwa kit. Ni ukuri no gusenga cyane ko aba bana tugomba kubageraho tukabahereza izi pads. Abantu bakore rwose donation imwe akabyarana. Ushaka kutabona 6,000 byose ngo ugure kits, ariko ukaba wakoreza n'1,000. Muri donations nagendaga mbona n'amafaranga mato 500 1,000, ariko bagakubitana ari nk'abangahe wohereje 1,000 ugasanga bivuyemo kits. Uwo yari Bazongerero Rosine wakoze ubukangurambaga ku nda ziterwa abangavu mu Rwanda, wagenze ibirometero 160. Dukomereje mu Burusiya, guverinoma y'iki gihugu yemeje amakuru avuga ko umugabo wo mu Rusiya bivuga ko yafashe amashusho y'imibonano mpuzabitsina n'abagore bo mu bihugu byinshi bya Afurika maze akayakwirakwiza kuri internet nta bwumvikane bwabo bwabayeho. Ariko iyo leta y'Uburusiya ntiyemeje kuzagira icyo ifasha. Abategetsi bo muri Ghana na Kenya bamaganye ibyo, bavuga ko ari uburyo bwo guhohotera bushingiye ku mashusho buteye impungenge. N'inkuru ya Chris Ewoko mu ijwi rya Prime Ndikumagenge. Mu itangazo rigufi ku rubuga rwa X, ubuserukizi bw'Uburusiya iyakra muri Ghana bwavuze yuko bwamenye ibivugwa mu binyamakuru byo muri ico gihugu, ariko ntaco bwavuze niba leta y'Uburusiya izofasha kugira Ghana irungikirwe uwo muntu akurikiranwe n'ubucamanza. Uburusiya busanzwe butarungika abanyagihugu babwo kuburanishwa mu bindi bihugu kiretse mu bihe bidasanzwe cyane. Leta ya Ghana, aho bimwe muri ivyo bishobora kuba ari ibyaha vyakorewe, yavuze yuko yasabye ku mugaragaro Uburusiya kuyirungikira uwo muntu. Umushikiranganje wa Ghana jejwe imigenderanire yaratumiye ubuserukira Uburusiya muri ico gihugu kugira bavugane ico kibazo, avuga ko Ghana izokoresha uburyo bwose bushoboka, harimo no gukorana n'urwego mpuzamakungu rw'igipolisi Interpol kugira abagore bahuye n'ivyo vyago baronke ubutungane. Mu bisa n'ivyo, abategetsi ba Kenya nabo bemeje ko amasanamu y'abagore b'abanyakenya atabagenewe kuja ahabona yafashwe agakwirakwira, abari muri yo batabajijwe ngo bavyemere. Ubutegetsi buvuga yuko ivyashitse biteye umutima uhagaze
kandi ari uguhonyanga agateka k'umuntu no kutinjirirwa mu buzima bwiwe bwite bikingirwa n'ibwirizwa nshingiro rya Kenya. Leta ya Kenya ivuga yuko yatanguje igikorwa gihuriweko n'ibisata bitandukanye, iha amategeko ubushikiriza amanza, inzego z'umutekano n'izikora amatohoza kwita kuri ico kibazo vyihuta, harimo no gukorana n'amakungu kubera ari kibazo kirenga imipaka. Abategetsi bagabishije abantu kutabandanya bahanahana ayo mavideo, bavuga ko kubikora navyo bishobora kuba ari icaha kandi bikarushiriza kugirira nabi abahuye n'ivyago. Inkuru zo ku mbuga hwaniro zishira isano hagati y'uwo mugabo n'ivyabaye muri Ghana no muri Kenya zongereje abatera kamo ko haba kurushiriza gufashanya mu karere kubijanye n'ivyaha nk'ivyo biciye mu masanamu. Ntibiramenyekana niba Uburusiya buzofasha muri ico gikorwa cyo gushikana uwo muntu imbere y'ubucamanza mw'ivyo bihugu, ariko Ghana na Kenya bishimangira ko bizoguma bisaba ko hagira igikorwa aho uwo yikekwa yoba ari hose. Mugenzi wacu Prime Ndikumagenge arakoze cyane. Giselle, turakwakiriye muri studio za BBC Gahuza Miryango. Murakoze cyane. Yego, abadukurikira ku mbuga nkoranyambaga zacu zitandukanye bari kuvuga iki? Murakoze Latifa. Ku nkuru twagiye dushyira ku mbuga nkoranyambaga zacu, hari inkuru igaruka ku bwato rutura bw'intambara ya Amerika bwasatiriye amazi ya Iran. Mu gihe kandi umwuka ukomeje kuba mubi hagati y'ibihugu byombi. Witwa Jean Marie Vianney yagize ati none ubwo bwato ntiburaswa nabwo. Ndabibutse ko ku isi nta gihugu na kimwe kirarasa ku birindiro vya Amerika atari Iran yonyine. Amerika itinya Iran kurusha Uburusiya n'Ubushinwa. Witwa Emmanuel Nziza we yagize ati my god, ndabona Iran itorohewe. Hanyuma ku yindi nkuru y'uko Ubushinwa bwavanyeho imisoro ku bihugu 53 byo muri Afrika uretse igihugu kimwe cya Eswatini. Witwa Neza Loveless yagize ati China ni igihugu gifite gahunda kuko gifite n'isoko rinini twitegure gukorera amahera gose. Yego. Uwitwa Cyizere Emmanuel Ntirenganya yagize ati Ubushinwa bwo gahunda n'ubucuruzi imbere cyane. Hanyuma kandi mu Burundi nyuma y'uko perezida atorewe kuyobora umuryango wa Afrika yunze ubumwe yageze mu murwa mukuru yakirwa bashyize ibitenge byabo hasi. N'intwari yose. Uwitwa Alphonse Marindi Sebuye yagize ati ariko iyo presidence izamarira iki abarundi. Naho Clement Bikorimana we yagize ati twabikoze tubikunze nka nyene icyubahiro General Major Evariste Ndayishimiye n'inseruka rukamvye. Hanyuma kandi hari umubikira w'umwavoka ukomeze gutangaza benshi, ni umunyakenyakazi. Witwa Emmanuel Nsengimva yavuze ati ego kwimirima yihuza ate koko bahu ko bavoka ari bo bantu baburana amahugu kandi bakayatsinda. Naho Gabriel niyo nkora aragira ati ndamukeje Yezu na Maria bamube hafi. Tubibutse ko mushaka kudukurikira ku mbuga nkoranyambaga zacu. Murakoze cyane. Urakoze cyane Birwa. Dukomeje n'aya makuru yacu, reka dukomereze mu makuru y'imikino twateguriye na mugenzi wacu Yves Bucyana uduteguriye avuga muri Afrika ndetse no ku mugabane w'Uburayi. Imikino kuri BBC Gahuza Miryango. Mwiriwe neza mwese bakunze imikino kuri BBC. Mpere mu Rwanda, ikipe ya APR FC kuwa gatandatu yananiwe gukura Al Hilal ku mwanya wa mbere, inganya na Kiyovu Sport igitego kimwe kuri kimwe. Uko kunganya kwatumye APR FC igira amanota 38 kimwe na Al Hilal, ariko iyi kipe yo muri Sudani iyirusha akabagari k'ibitego 19 byose. Uretse ibyo kandi Al Hilal ifite ibirarane by'imikino ine bivuga ko iramutse itsinze iyo mikino yarusha ikipe ya kabiri amanota 12. Mu Burundi naho shampiyona yarakomeje, ikipe ya Interstar isa niri kugaruka mu bihe byayo bya kera. Ejo ku cyumweru yakubise Flambeau ibitego 3-1 kwa gatandatu. Amakipe menshi yaranganyije, harimo Vitalo yanganyije na Muzinga 1-1, Ngozi City inganya na Bumamuru ubusa ku busa, cyo kimwe na Rukinzo yanganyije na Aigle Noir ubusa ku busa. Aigle Noir iracyari ku mwanya wa mbere n'amanota 55, ikurikiwe na Flambeau ifite amanota 48. Tujye muri Afrika, ikivugwa cyane n'amakipe yabonye itike ya kimwe cya kane cya Champions League mu itsinda rya mbere. Ikipe ya Pyramids yo mu Misiri nayo ifite iki gikombe na Berkane yo muri Maroc zabonye itike. Pyramids yarangije imikino yayo ifite amanota 16 nyuma yo gutsinda Power Dynamos yo muri Zambia 3-1. Kwa gatandatu naho Berkane yo yakubise Rivers United ya Nigeria ibitego 3-0. Mu itsinda rya kabiri ikipe ya Al Ahly yo mu Misiri
yarangije ari iya mbere mu itsinda ifite amanota 10. Ejo ku cyumweru yanganyije na FAR Rabat yo muri Maroc ubusa ku busa. Iyi FAR Rabat nayo izakomeza muri kimwe cya kane kuko yagize amanota 9, mu gihe Yanga ya Tanzania ejo yakubise GS Kabylie yo muri Algeria 3 ku busa, ariko iza ku mwanya wa gatatu n'amanota 8. Mu itsinda rya gatatu ikipe ya Al Ahly Omdurman yo muri Sudan ikina muri shampiyona y'u Rwanda niyo izakomeza muri kimwe cya kane yo na Mamelodi Sundowns yo muri Afurika y'Epfo. Ku kibuga cy'amahoro i Kigali kuwa gatandatu Al Hilal yahatsindiye Lupopo yo muri Repubulika Demokarasi ya Kongo igitego kimwe ku busa, ihita iyobora iryo tsinda n'amanota 11. Ni mu gihe ikipe ya Mamelodi yakubise muri Afurika y'Epfo MC Alger yo muri Algeria 2 ku busa ikarangiza ari ya kabiri n'amanota 9. Mu itsinda rya kane ikipe ya Stade Malien niyo yabaye ya mbere n'amanota 11 mu mukino wa nyuma utari ufite icyo uvuze cyane, yatsinzwe na Simba yo muri Tanzania kimwe ku busa. Ikipe ya kabiri muri iryo tsinda yabaye Esperance Tunis yo muri Tunisia yo yatsinze Petro de Luanda igitego kimwe ku busa igira amanota 9. Tugiye ku mugabane w'Uburayi, kapitene w'Ubwongereza Harry Kane yakoze amateka yo kuba umwongereza wa mbere winjije ibitego 500 mu mikino yemewe. Kuri uyu wa gatandatu rutayizamu wa Bayern Munich yageze kuri iyo ntambwe ikomeye ubwo yatsindaga Werder Bremen ibitego 2 muri 3 ku busa bayitsinze. Kane yari asanzwe ari we mwongereza uri imbere mu bamaze gutsinda ibitego byinshi, yari amaze guca ku bitego 474 bya Jimmy Graves mu kwezi kwa 12. Kane amaze gutsinda ibitego 26 mu mikino 22 ya Bundesliga muri uyu mwaka w'imikino, kandi turacyari mu kwezi kwa kabiri gusa. Kane kandi mu Bwongereza niwe watsindiye ikipe y'igihugu ibitego byinshi 78, hafi ya kimwe cya kabiri cy'ibyo bitego byaje akina muri Premier League 213. Soreze kuri Vitor Pereira wagizwe umutoza wa Nottingham Forest ku masezerano y'amezi 18. Vitor Pereira w'imyaka 57 abaye umutoza wa kane mu mwaka umwe w'imikino w'ikipe Nottingham. Uyu munyaportugal yasimbuye Sean Dyche wirukanywe kuwa kane, ahabwa inshingano zo gufasha ikipe kutamanuka. Nottingham iri ku mwanya wa 17 irusha amanota 3 gusa ikipe ya West Ham iri muri 3 zishobora kumanuka mu cyiciro cya kabiri. Pereira yatangiranye n'imyitozo yo kuri uyu wa mbere yitegura umukino wa mbere azayobora, uzaba umukino ubanza mu mikino y'ijonjora rya Europa League bazakina n'ikipe nayo yahoze atoza ya Fenerbahce yo mu gihugu cya Turukiya mbere yo kwakira Liverpool ku cyumweru tariki 22. Nottingham Forest yanditse amateka yo kuba ikipe ya mbere muri shampiyona ya English Premier League iyobowe n'abatoza 4 batandukanye mu mwaka umwe w'imikino. Ayo niyo y'imikino nabateguriye, Gendi Yves Bucyana. Mugenzi wacu Yves Bucyana arakoze cyane. Ni umwanya wo kumva ibizaba bikuye mu kinamico Urunana cyo ku munsi w'ejo. Mu kiganiro Urunana cyo kuri wa kabiri twabateguriye muza Karame yaba wowe yaba Kazehe ntihagire uva hahagaze. Umva ndaje nshaka igiti ubundi kirabashiriraho kugeza ubwo mumbwiraho amafaranga yanjye mwayashyize. Ntabwo ari njyewe. Nyine uravuga uwayatwaye. Papa reka nkubwize ukuri. Gira vuba rero nibyo nashakaga n'ubundi. Ni 12:45 kuri BBC. Mwabyumviye rero ntimuzacikwe n'ikinamico Urunana ku munsi w'ejo kwa kabiri. Naha dusoreje amakuru twabateguriye kuri uyu mugoroba. Gusa mbere yo gusoza reka twongere twibutse ingingo z'ingenzi amakuru yacu yari yibanzeho. Twababwiye ko mu gihe Burundi bwatangiye kuyobora umuryango wa Afrika, perezida wabwo avuga ko buzakora ibishoboka ngo amahoro agaruke mu bihugu birimo intambara. Naho mu Bushinwa twababwiye ko iki gihugu cyavanye imisoro ku bicuruzwa biva mu bihugu 53 bya Afrika uretse igihugu kimwe. Twabibutsa ko mushobora no kudukurikira ku mbuga nkoranyambaga zacu zigiye zitandukanye ni Facebook ndetse na X. Mbonereho no gushima abakomeje kudukurikira kuri Facebook, Nshimire Roger, Nason, Philippe Ndayisaba ndetse na Bayingana Jean Bosco watubwiye ko i Kigali ariko twumva cyane. Dushimire Giselle, dushimire Artanzo, dushimire Ndayishimiye Axel, dushimire na
Nshimirimana Jean Marie wavuze ko turi kumwe hano i Nairobi. Dushimire na Patrick, dushimire Jean Paul, ndetse kandi mukomeze no kudukurikira ku mbuga nkoranyambaga ndetse na website yacu bbc.gahuza.com ko tuba dufiteho inkuru nyinshi zigiye zitandukanye. Mwari kumwe nanjye Latifa Mutesi, naho kwanga bw'ibyuma twari kumwe na David Nzawu. Aya makuru yarahagarariwe na Judas Gihundi Mondo.